ngomba ko investisa mu kintu mwene ikintu kiba bikomeye cyane kera sinibaza yuko mu myaka 3 5 10 ibyo bintu byari gukunda umuryango ushaka kwiyumvira ati ngo man investise muri media ibi ni byerekana yuko urugamba twatanguje kuva mu 2016 ruko rurafata inzira ubwo novuga yuko bino bintu niho 2016 niho jewe atanumwe turi kumwe na fashingi ngo gukora online abandi babigiyemwe mu nyuma ibintu by'ama TV online ngaha ntagira umuntu azobabesha ngo niwe inspire abandi ibintu nije nabitanguje abandi babikora ku byindi nyungu ingene bikogwa uyu no munsi abatanguye kuvumbura arabamenyekanye kusumba kuvumbura nije nabitanguje mu 2017 ibi byo kwanza 2014 pana 2017 14 ko interview ya mbere jana ikoze 2014 no nakoresha umuntu ikiganiro mu 2010 kiyo no kuri YouTube yanje 2014 mengo muri atari muri février ni muri avril 2014 urumva araize imyaka 11 mugabe ico gihe n'ibintu bitataho nta muntu yashobora no kubitahura ntamenye n'ivyo ari byo nibuka muri 2015 imbuga ngurukana bumenyi kandi dure duyishije tubonye uno mu studio 3 habaye conférence de presse nk'itumira abantu baza kwitaba ibintu mwene ibi araize imyaka 10 imbuga ngurukana bumenyi zara tobanze igihugu kirapfa kiraja muri koma burya cyagiye kurokoka mu nyuma ari uko nyene twebwe dukoresha kaye zambuga ngurukana bumenyi kandi mu kugikura muri koma rero novuga rero yuko uno mwaka wa 2025 ni intererano ni na nsanze ntobabazana byinshi kuko ikinyamakuru cyose kiriha ico bita ligne editoriale kavuga ati tuzokorera ku makuru aya naya jewe ikintu no bifuriza nuko mworaba amakuru kubera uno mwaka turimwo no mwaka uzorangwa nibihuha n'inkuru mbi nyinshi hari ibinyamakuru byinshi byamaze gutegura inkuru mbi kandi izo nkuru z'ibinyoma mugabo bazira ko ikinyoma kirabukuri ababibonye 2015 benshi banga bari bato barabonye ingene ibinyoma ayo vyakoreye igihugu barabibonye abantu bagahunga bahunze ibihuha kandi buri gihe iyo hari periode y'amatora ivyo niko vyama ijambo igihuha natangiye kuryumva mu 1993 mwene mwari bwabeho benshi mwebwe ari na abavyeyi babo batari bwavuke yo turashaje umuntu yavutse no nantruwa avuze 1993 yabitanguye kare nk'abantu zenya arafisha umwana mu ngana ababitanguye kare nka ba kapiteni shobora kuba yaranyereye gato gasanga muri twebwe nga ari umwana umuvyeyi we yavutse muri nantruwa bibaho so novuga rero yuko ibihuha vyamaho mu gihe cy'amatora ivyo ntaho bikwepera ntibazo babeshe murabesha ngumva ngo menya yuko ari ama media pour le moment abaho kandi azonavuka atakindi azobajejwe pour vous déstabiliser ivyo muzobe mubizi muri no periode muzoba hazoza makuru ngurumva ngo naka ngo bamunyuruje ngo naka ngo bamwishe ngo naka rero nka mwebwe abajene ugiye ntimwivange muri ivyo ifo yuko mugira amakuru akomeye kandi afise inguvu nyinshi aza kwapeza imitima y'abantu nituzobone amatora uno mwaka tugiyemo 2025 uzotubiramo kuko ibi bintu nivyo kunda atamahora hari ibi ntabyo mwo kuyumvira abantu bariko barahunga biweze kandi rero kugira umuntu ahunge cyangwa gume mu gihugu bifisemwe uruhare rero nizeye yuko mu makuru muzokora muri Ntaco TV ko urumva ni TV ishinzwe n'umuryango burya intwaro ya mbere ihera mu muryango hajya president aza gutwara ibindi birebire mugaba abaho kwanza serugo niho bihera hari ushaka ubibera mu geto hajya buri serugo bijya geto ko muga sinzi ko murafise ubukaye kapitero afise akaye k'umuryango handize ko gute se inde umva wowe ni wewe president wijya geto ninde muyinjiye ayandika na iraje kubera ni wewe utwara hajya umva ni uzobazwa ivyahajya niyo mpamvu ubu n'uwinjiye mu gihugu baramwandika kuri aeroport baramwandika rero bisigura iki Ntaco TV niyatanga amakuru atudurumba yumva n'umuryango wa Ntaco zo butugumuye mugabo Ntaco TV nayo niyaduhereza amakuru atuma
imitima yacu iguye imeze neza murumva kandi yuko wa muryango wa ntaco kandi nawe uzobugize iki uzawiteye iteka rikomeye cyane mu muryango no mu gihugu rero novuga rero yuko nshimire bwebwe iyo ni intererano yanje muri rusange nagomba gutanga kuko mwihe umurongo mwiza uhanye ahanini n'ibihe turimwo ibihe turimwo ntibiratangura twashari mu ntango ndibuka 2015 muri janvier février byari bimeze bon twari fresh mugabo hageze muri avril ibintu byarahindutse kabisa abantu baraba n'umuntu yari umujama wawe ukabona asigaye atukura mukamuraba gutyo ukabona sana rouge yahora yirabura uravyumva so nizire yuko iyi TV ivutse mu ntango zo mwaka ari TV zo ko influencer n'izindi TV ntibaje buri babonye inkuru itakuraba unacana na commentaire ugira ari nk'ubara abantu nkumva ngo banse babakwe mu matora je mwirebe ko navuye mu sinagiye kuyishigikira kweri finale so narindi ninde yari kuri finale ya irebe best influencer namwe yarahari we no wari barabo ingene naryoye kandi bari bankuye mu matora banandenganije byarabuje nuko twige kuba amahoro ibi niko ndabibabwira kuko muri mwebwe ari abantu bazoryoherwa n'amaviews bagende mu nkuru zitabaraba ibitakura baraba hasi mon frère we barekiyo banyinyurane kuko n'umundi atsinze we turimo ntazoza ni wanyu ngo bana ngo bro ngo nuko Imana hakuna wewe rabi byawe urabi inkuru zawe zikuraba hamba gusa ikiri important gusa nuko ikintu nyamukuru cinyungu yawe namahoro kuri twese n'umutekano kuri twese iyo ni nyungu rusange nayo ngo naka ngo nyagiye matora ngo nango yatsinze sanga yatsinze biba bikusu mugabo ugwa amaro n'umutekano ubu niwe sawa kuko ibintu ushobora kubikora ivyo atavyo ufise kandi ahantu byose bidurumbanira ni muri communication namakuru ni inkuru ni jambo iryo jambo rero umuryango wa ntaco twene turaba ntaco TV twabonye ko ari umuryango wa ntaco ni watugumura mbaya ni wa nta munyakamenge abasi kamenge bave navyo bokwiye ari mukinama muri muyinga oya mukinama ibyo nivyo mukinama nyene ku mupaka wa Kamenge na Kinama yo turi ya Kamenge nababanye sasa mugabo turabanyamahoro twero turabanyamahoro muzoduha amakuru y'amahoro muzoturemeshe ibisigaye tugira amahoro dufasha kuri uno munsi udasanzwe aho tugiye kwereka amakungu bimwe mu bintu bigiye gutangura mu Burundi muri 2025 ni conference de presse ya mbere ibaye mu Burundi 2025 ikaba yitabiriwe n'abanyamakuru benshi cyane ikaba yitabiriwe n'abantu benshi cyane abanditsi bo ku radio abakora ku mbuga ngurukana bumenyi n'abandi bakora ikintu kwitwa influencer ku influence abantu bagiye batandukanye hano mu gihugu cyacu Burundi kuri uno munsi uri izina tugiye kuba menyekanishiriza ibintu bigiye gukurikira nkuko mubibona imbere y'amaso yacu ndibaza abariko baraturaba ku makamera barabona yuko turi kumwe n'abajene imbere yacu muri bano nta numwe aragira mariage muri bano bajene turi kumwe hano n'abajene bacirondeza bariko barapambana bari ku isoko rero batuzaniye ikintu nkuko mbona inyuma yabo ariyo page nini yanditswe ko Ntaco TV turaza kuyaga ko byinshi kuvyerekeye Ntaco TV yaje kwimenyekanisha uno munsi nitwa Capitaine nonge kandi gushimira abantu mwese mwashoboye guhashika ndabibusa yuko tuzakugirwa ko ibintu bitatu bikurikira tuzakugira presentation ya TV yacu nshasha turaza gutanga contrat kuri uno munsi ku bantu bazokora kuri ino TV ndavuga cameraman na journalist eka turaza no kuba presenta duhishije ino TV yacu ntije kutwereka gusa ibiganiro eka ije no kutwereka izindi mpano abajene bafise hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyane mu ntara ya Bujumbura muri Nord eka tuzogerageza no kuja mu gihugu cyose buke isorosoro iragwira niko bavuga reka rero ikintu kimwe no basaba kubw'ivyo nababwiye dukomera amashi Ntaco TV vraiment so mukoze merci beaucoup reka twakire uwegukira canke uyiserukira hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi
ashoboye kutubwira ido nido ukuntu igishika kugira ngo abariko baradukurikira ndazi bafite igishika cinshi cyo kumenya byinshi. Abanyamakuru mwitegure kuza kubaza ibibazo. Murakoze cyane, turakwakiriye mutama wacu. Yo kubabona imbere zacu kandi turanaryohewe kuba mwaje kudushigikira muri no mwanya bo duserukira ikinyamakuru Ntaco TV ngaha mu Burundi. Ariko icyo kinyamakuru Ntaco TV nyine cyaciye gukira akaba atari ngaha mu Burundi. Ikinyamakuru Ntaco TV gifise byinshi kigiye gukora ngaha mu Burundi kandi kizokorera impano nyinshi zigiye zitandukanye cankwe kizoshigikira abantu benshi. Ndavuga mu gisata cy'umuziki kizoshigikira impano nyinshi zabuze aho zitoborera cankwe zabuze aho zigaragariza impano zazo. Mu gisata ca filimi nuko nyene kizoshigikira abakinyi b'amareresi bamwe usanga bakora amafilimi bakabura aho bayacisha canke bayasohora ntibaronke sponsor ikwiye cyangwa support ikwiye. Ntaco TV ije muri no mwanya kugira izokore ibyo bintu amativa mwamwe atagiye akora. Ikindi naco gikurikira Ntaco TV ntagizo ije gukora nka TV online isanzwe gusa. Ntaco TV izogenda ishika kuri bantu banikora ishika ku bagwayi basanzwe bari mu bitaro bikuru na bito kuko musanzwe mubizi yuko kuri nosi turiko abantu twese twadukwiye gufashanya cyangwa gufashwa. Bene Ntaco TV baravuze ati iyi TV naho ndayizanye ntago ndayizanye kinyamakuru nk'ibindi binyamakuru ngaha mu Burundi. Ndayisizeho nk'inzira yo gucisha ko umugambi wanje sanzwe nkora mu buzima bugiye busanzwe nko gufasha cyangwa gushigikira abantu runaka. Ndibaza yuko tuzoshika mu ntara zigiye zitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nivyaba ngombwa Ntaco TV yari yemeje yuko izosohoka n'igihugu mu kuja kwamamaza ibikorwa iri kirakora. Mbere n'ibindi Ntaco TV ifise muri uwo mugambi izosinyisha amakontra kuri bamwe basanzwe barondera ubuzi kandi bafise impamya bushobozi nk'abajournaliste canke abakinyi b'amafilimi abaririmbyi. Ugasanga uwo muntu ntago afise uburyo bwo gukorerwa indirimbo cankwe gukorerwa filimi, hazogeraho imyaka Ntaco TV izoja ku mugaragaro isinyisha amakontra abo bantu. Bisigaye nabyo no kubashimira ukama muitavye burya bavuga ati iyo hamagaye ukitabirwa abari ibintu biryoshe cyane. Abarundi twamadutaha imanza ziryoshe kandi ndabona ko mwatanze urubanza ndazikuruza kuba ruryoshe. Turaza kwitega n'ibibazo biza kuva kuri mwebwe, tuze kwitega n'ibindi vyiyumviro biri kuri mwebwe dushobora kongera muri Ntaco TV cankwe nivyo duhindura muri Ntaco TV mu byo twashikirije. Murakoze. Merci beaucoup. Amashi ku mubosi wacu. Ego cyane, urakoze cyane gose. Ariko turabona bambaye umwambaro ngaho imbere, twe twifuza yuko nabo nyine bo turamutsa bakanatwidondora bikabandanya biryoha. Turashobora guhera ladies first hariya ku migeme twidondora gatoya tukamenya ibyo ajejwe muri Ntaco TV. Ndabaramukije mwese mugira amahoro y'Imana. Ku mazina ni Ndayishimiye nk'abandi nkuko mubibona umukobwa w'uwemeje kuzoza arafasha abantu muri Ntaco TV. Nukuvuga nubwo yitwa Ntaco TV, iyo Ntaco ni papa wanje ntari hafi ari hanze y'igihugu. Murakoze. Merci beaucoup. Ego cyane namwe ha. Amahoro. Murakomeye mwese. Hama nanje ku mazina nitwa Ndayishimiye Finance. Nkaba nkuko muriko murabibona ndi umwanditsi muri Ntaco TV. Nkaba ndi mukuru wa Leya. Ego. Murakoze. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comme tanyishura. Nibimenga nshavuri ndakubise. Okay, nanje tout d'abord mbaje gushima kubona mwatwitavye biraryoshe kandi biratesa. Nitwa Beka Iri nkaba ndi mu journaliste muri Ntaco TV. Hama ndaryohewe kubabona musenete murakoze. Wow. Merci beaucoup. Ego. Amahoro. Ndibaza kunyishura ntaco vyo bitwaye ubwo amahoro
So umazina banyita Bobo Vanchi uko mubibona ngaha jewe n'umukobwa tuzoba turi mu gisata kimwe gusa gitandukanye wazoba ari umujournaliste nzoba ndi umukameramani wiwe so mu itegeko byinshi bidasanzwe kwa kazi ko gukamera murakoze cyane. Merci beaucoup. Ego ikintu ca mbere kinyohe nuko nshase korohereza abaza ko bazi ibibazo biraryoshe kubaza ikibazo wamaze kumenya ati ndacadressa kwa naka, c'est-à-dire quoi wamaze kubona ati ikibazo ndaca kwa adressa hano no ngaha. Reka tubandanye ibikorwa byacu. Batubwiye intego ya Ntaco TV igituma igiye gutangura 2025. Batubwiye n'ikije gufasha abajene cyane muri uno mwanya. Reka ndabibira akabanga baje no kuduha umunezero, kandi umunezero uza gutangura uno munsi. Ahamwe mubona hari ibindi bintu biriko birategurwa hariya hasi, sivyo ga manager wa wundi ariko aratubwire hari ibintu biriko birategurwa hariya turaza kuryoherwa cyane. Ego cyane nsaba n'abakameramani kamera ntizizime, umuriro ntuhere, hari ibintu muza kwerekana ibindi biryoshe cyane mu kurangiza. Rero nagomba mpe akaryo Simbizi wa Semavumba, umwe mu bantu baserukira ugwaruka cyane gose, umwe mu bantu bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ugwaruka ruronke muri bijya rurondera canke zijya nguvu bakoresha baronke iki ibyunguka. Tu vois, reka rero tumwakire nawe nyine ashobore kugira icyo ashikirije kuvyerekeye Ntaco TV, eka n'ikibazo yibaza canke n'intererano yoyiha. Na nifuza intererano cyane kuko kira niyo mpamvu turi hano, ni nayo mpamvu turiho kugira ngo dushobore kubakira namwe mushobore kuza, ariko imbere ko mutangura mwumve impanuro zimwe. Rero n'abandi baza kubaza ibibazo, ariko hari ikintu kimwe yabajije yakigize nk'intererano ariko ni nk'ikibazo, na nifuza yuko twokironkera inyishu ngaha. Yavuze ati linye mwe mukorerako umurongo nimba TV yanyu izo kwerekana ibiki, izo bari ibintu vyerekeye iki, izo bari ibintu vyerekeye umuziki, umva turakeneye kumenya aho mwe muzogereza mu gutanga amakuru. Murakoze cyane kugira ngo twibandanya twitegura n'undi muntu aza kubaza ikibazo. Vuze nakare Ntaco TV ije gushigikira impano zigiye zitandukanye mu bakinya amarerese, abaririmbyi, mbe no gushigikira ba bantu sanzwe bari mu buzima busanzwe bantaho nikora mu kubafasha muri bike dufise. Ntabwo tuzoza gutanga amakuru y'ibihuha, ntabwo tuzoja muri politike kuko iyo Ntaco TV ntabwo ije muri politike vraiment. Oya, tuje gushigikira impano, amafilimi, ibiganiro, abaririmbyi, mbe n'ibindi bintu nyene pana ibyo byo muri politike ntabwo muzotubonayo. Ego muri About Media TV bwa mbere na mbere nagoma nsabe tubande dukeze bano bene wacu nabashiki bacu ku ntambwe nziza kumbure bashoboye gutera, tubakomera amashi menshi cyane. Hama nk'intererano bino bintu kubiza mumenga biroroshe, gufata microphone menga biroroshe, kuja imbere ya kamera menga biroroshe, ariko bisaba kwikomeza kugira ngo ushobore no gukomeza abandi. Bisaba kuja ku rutonde rwiza kugira ngo ushobore gushira ku rutonde rwiza abandi, mbere yuko wumva neza yuko hari igikorwa kanaka canke hari ijambo ugomba gushikiriza rizohindura isi canke rizohindura igihugu cawe. Bisaba yuko ubanza kwikomeza kandi ukamenya ivyo uri kurakora ivyo ari byo. Ikindi naco igira kabiri, bigasaba yuko ivyo dukora byose mu ntumbero canke mu civugo canke n'icubahiro kivuga ati uko biri kose umurundi wari wese ari hose agerageze gukundisha igihugu canke akaranga mutima mugenzi wo kugira ngo uburundi buje ku rugezo rw'ibindi bihugu biteye imbere, tukamenya yuko ico tegerezwa kukigira. Rero mwarinze muduhamagaza ntimuri abana, muri ngaho kugira ngo mushobore gushaka ku mugaragaro kino gikorwa. Cangira akabazo kamwe, iyo umusoda agiye ku rugamba agenda ku rugamba yiteguye cyane kandi agenda ku rugamba yizigiye intsinzi. Hari benshi baje tukaza nga muri conference de presse bakatubwira imigambi yabo no mutu tutariko turabona ibikorwa byabo ndetse tutariko turabona niyo byahereye. Rero nagomba kubaza kano kantu nka mwebwe ishingiro nyamukuru muje mwifadikije uretse byo kuvuga ngo tuje mu muziki, tuje gushigikira impano, tuje kugira ko aba akampuni yari yose bije
ibifisi cije guhindura uno mudufisa amateleviziyo arenga 4,000 mwebwe akabijya kiwanyu gahagaze he kugira ngo ibyo tuza kwerekana dutangariza abantu ku gikorwa gishasha giye kuza baza guhurumbirwa n'agaki nakaye kantu gashasha mwebwe muje mwisangije sinzi yuko mwantahuye murakoze cyane hasigaye mugira imana mwubaho cyane gose je akemeza ibintu byinshi ariko ntabishikeko Ntaco TV ikintu yishangije kandi izokora nk'umugambi uzotuma abarundi bose bayikunda nuko tugiye gushigikira bantaho nikora tuzotembera igihugu cyose cy'u Burundi mu buryo buke tuzoba dufise ivyo ntago tuzobikora umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ni ibintu bizokwama byakoretswe ibihe byose rero abarundi batwitege yuko nibadushigikira natwe tutazobamara amazi muri mwese hagendeye abantu benshi ngaha muga nta numwe yigeze yipfuriza buri wese ari ngaha hanyuma umwaka mushasha reka ndababwira ati kuri mwese umwaka mushasha turye ntuturye uyu mwanya jewe mfise ikibazo kimwe gusa ni ikibazo bashoboye kuvuga ati twebwe tuzofata abanyempano benshi bazana amasinema yabo niko bashoboye kukivuga ku buryo dushobora kuyacisha kuri TV ese ikibazo canje kivuga ati muzokora nka babandi bashobora gushora amafaranga muri timu runaka ikina sinema kugira ngo mushobore gufata za sinema bakinye muzishore kuri TV yanyu murakoze tubona ko nazo dukoranye nazo haraho zodushikana naho zikagira aho zigera ama tukazishigikira nazo zikazamuka ntabwo tuzovuga ngo tugiye kuzigurira ngo nimba bafite amacana yabo bakorera ko ngo tugura amafilime du posting mu gihe umukinnyi twamubonye ko ari umukinnyi mwiza tuzomushiramo imitahama bamukinishe contracole Ego cyane icyo ni ikintu ciza nabisabye kokora ko nubwo nabwatangura kwivuga nitwa Rick Love Promoter abenshi muranzi hama ndajyo kubona umwana mu Cibitoki ashobora gukoranya imitwe nk'iyi yose tukaba turiko turamuraba imbere yacu ni ikintu gikomeye so ndamuzi simbona Ntaco TV vraiment congratulations ibintu ni vyiza hama ntatevye ikibazo nashaka kubaza mwavuze yuko muzokorana n'abanyempano mbega ko tuzi ko hariho ibibanza bimwe usanga batumiramwe abanyempano surtout ko bategura ama concert n'ibindi nta kizofashamwe nimba izofashamo muzokorana gute n'abazokorana nabo abanyempano kuko namwe muzomufasha abo banyempano nyene sinzi ko mugitahura abanyempano baza mu gitaramo ego nako ndavugani nka nuwe virashaka gutumira Farias sivyo hama Ntaco TV nabe bagatavuga ati nato twatutsangwe tufasha ujya munyempano ni gute nato twoja muri iyo concert kugira dufashe nawo muri university y'amana urumva mushira ku isoko nyene harakunda kubibazo mu televiziyo mu TV online sivyo mbega muzokorana gute nabo muri kumwe kugira ejo canke iryo tuzokumve haba ikibazo kuko TV shashira kunda kuza n'umuvuduko ariko akagere yaho isubira inyuma bitewe dufate nk'akabazo kabaye muri TV ndani kabakozi n'abakoresha mbega ico kibazo uzogikemura gute canke mudosura kandi muduhamagaze nuko nakoze nako neza kandi akaguha ibikorwa bimeze neza nta mpamvu akazi katabandanye ariko mu gihe kontra ashaka kwihinduka yaheze mukavuga ati tuyihindure akavyemera murayihindura urumva ari nzavuga aragiye nta mpamvu yo kumuhagarika nta ntambamyi zizoba muri Ntaco TV kuko ikibazo cyose kizoba tuzobanza tucicarire tukiya niyo mpamvu ubona twatanguje abanyamakuru bakeyi babaho kandi tubona ko dushobokana nabo umunyamakuru umwe n'umukameraman umwe urumva bo oya nta bintu byo kutugora bizohaba bo ikindi naco barinze bagutumira kuja gushigikira muri ico giteramo cyangwe mu rubanza runaka ufise umunyempano ushigikiye uburi kuratuma umudandaza nawe gushema amafaranga bivanye yuko ubona uwo muntu wawe ahagiye ko ari cyo yungukako kuyatanga nta kibazo na kimwe
kuko uzoba uri kuradandaza impano y'umuririmbyi wawe cyangwa umukinnyi w'amareresi yawe kugira nawe ugire inyungu ugire na bonifice ndende uza kuronka mu mafaranga wasohoye. Muri nueva. Bivana n'igihagararo cy'umuntu. Mubura bazi ntiboza gufata nka rinogi ngo cy'umuntu ushira hamwe na bifuza ngo amafaranga bohembwamo ntibangana. Twe natwe tuzura impano y'abaririmbyi bacu cyangwa abakinnyi bacu bafise ama tubashire kuri prix yabo. Yego cyane. Wanyuzwe safi sana. Kuko abanyempano baraza kutwumva, izi video baraza kuzibona, bo contacta gute na Naco TV. Location boyisangaye. Bo muri ubu ikibanza ntago turacuguru gusa kiriko kirategurwa. Gusa ibihari mu biganiro bipostingwa murazi ko hajya kwa manimero. Bamara kuraba ikiganiro bakaza kurandira nimero bavugane n'ubijejwe hama bamuha address hama bisigaye navyo tuzogenda tubiyagana nawe twamaze kubonana n'ubu. Merci beaucoup. Ati vuba tugiye kumenyeshwa ikibanza. Ariko ushaka kuturonka aturonka kuri 60 combien? Oya. Niziri kuri YouTube. YouTube ziriko singoma ndazivuga. Ah, merci beaucoup. Ego. Ku biganiro? None ziri public ku biganiro kuko intozivuga nga reka mvuga izi wanje 62. Ukurikira ku kibazo ko cyari cyo nyene kapitana cyabaza kuko bari batubwiye ati tuzokwakira abarimvyi benshi abanyempano mugabo usanga nivya bindi kuko turavye staff batweretse ni staff ikomeye cyane abasekretere bamenyesha makuru n'usanzwe yiserukira kuvuga nuko ivyo bintu muri make baracerewe gato ntivyari ko ari ibintu byo mwibarabara bya bindi cyangwa usangene amapyuke nyene ababwiye ati biro izugururwa ariko usange ntayihari kuko no musi imbara umuririmbyi ariko aravyumviriza canke umunyempano ategerezwa kubavuga ati biro yabo ahantu nogera kubasanga naha canke nimba ari kibazo nshobora kubangira nshobora kugenda kukibaza ngaho kuko uno musi kariko karyo keza mwari muronse aho mwari mwaronse abanditsi n'abamenyesha makuru bari baje kugira benshi cyane byaho bari guca bagenda batwaye inkuru yiramvuye ariko ako karabaye mu nk'akaherere gatoya rero mwadushikirije imigambi myinshi mwadushikirira ama projet menshi mufise ego ni vyiza icambere babakejeje nanje kandi abakeze kandi kuko nkuko simbizi yabivuze ibi ni bintu gake aho wari mu misi yahera ntiwabisangamwo imiryango cyangwa ntiwabisangamwo abakobwa cyangwa usanga nk'umupapa ashobora kwiyumvira umugambi nk'oyo wasangamo abantu b'abajene wanahone batishakisha kumengana abantu b'abavoyu ariko uno munsi bamwe birabatunze birabashimaze kubashikana n'ahandi hantu ico ni ikintu ciza rero icambere mwatubwiye ati mwatweretse abo mugiye kwa mukorana amafirme muri Naco hama tubwira yuko hari n'abandi bantu bagiye kuba bazana amafirme mu postinga ku rubuga rwanyu na mwatwikara abo mugiye gukorana bo twavuze ko hari abo tuzokora abo mugiye gukorana none abo mugiye gukorana mu Burundi hari benshi basanzwe bakina naba mwatweretse canke nabandi ntiharagira aho tubereka ntiharagira ko muberekana okay nakina cagemba indi bafise impano zitandukanye uno munsi hari kuba hari umuririmbyi kavuga ati nimba ari wo mwakuye muri quartier cyangwa mwaronse cyangwa kizamuka mukavuga ati nk'abanditsi n'abamenyesha makuru twabatumiye ngabo bakinyo ma filme tugiye gukorana ng'umuririmbyi tugiye gukorana muri Naco TV atushaka ikibazo dukorera ngaha byose mukabitugira mugaromba igihe ibyo byose mwaduhamagaye mutabiteguye ndi kuvuga ntaco reka turindire okay nizere ko cyambere ntaco reka ndabakeze ikibazo cyambere ibyo nagire mbaze nta kibazo urumva kubera nari kubabaze bijyane nabo baririmbyi aho bazabagana mu gurumva ntaho aho saba amafilme ntabo urumva ngiye tuzokibaza ihindi game kugira ngo ashobore kwinfluencer ubundi mumenyesha makuru w'umigeme ari hano w'umukobwa ari hano n'umukobwa akora journalisme abimazemo umwanya munini kugira influence n'undi umukobwa nabonye hano kubibaza za kubaza karibu Keke TV show Sabaze sinzi ko noba nacerewe nuko baba babibajije mbere ariko rashaka mbazi
mbega ntaco TV muzokorera ku bakinyi ba filime n'abanyempano gusa canke muzoja no mu vy'uburimyi n'ubworozi canke no mu bindi muri rusange mwaba muri limite ku biganiro canke muzokorera muri vyose. Ikibazo ca kabiri hari abaririmbyi benshi bakizamuka baba bakeneye ubufasha bw'ama-TV online. Mu gihe rero bagiye bitura ama-TV online ugasanga bariko basaba amafaranga menshi y'umurengera canke ugasanga baranabimye ibiganiro. Mbega namwe niko bizogenda canke mwebwe muje gukuraho ico kibazo? Ikibazo kigira gatatu, plan zanyu ni izihe? Mushaka kugana he? Mwateguye gute Ntaco TV? Igane ku iterambere. Ama ikindi kibazo wabajije ati abaririmbyi basanzwe bakeneye ibiganiro bafise impano ugasanga baca uburyo bwinshi. Nimba turi muri bya bihe byo kumva ko buri impano yose kizamuka kugira uyihe ikiganiro inda kwisaba amafaranga bizotuma tudatera imbere. Kuko hari n'umuntu nigeze gutumira ati ndafise press conference yambwiye ati zana ivyunguka bingana ukuntu cyandatanga sanga uwo muntu amafaranga anyatse ntagana yahembwa no kukaza akora. Tushira umutima imbere n'ubuntu hama ibisigaye navyo Imana ikihezagira imirimo uri kurakora n'imigambi iri kurakora ikagenda izanamwo imisaruro. Gusa urumva nimba ari umuntu hava kure uramubwira ati deplace usanga hana hadukore. Ego twe nta ngorane nimwe. Mumeze neza. Ku mazina ni Opeshe Tora Capital. Nk'abasanzwe ndi umwe mu ba influencer. Sasa ikibazo nagira mbaze ni kimwe gusa bibaye ngombwa ndabaza na bibiri. Ama-TV online menshi yegeze gukora ibi bintu nayo ariko arabikora hari ukuntu bashira imbere bamwe mu bo bariko barakorana nabo ngo ni kubera imbere barusha abandi cange bose bazogenda ku rugezo rumwe nkuko bose ari abanyempano. Ico ni cambere. Ikigira kabiri mwakivuze koko nivyo ntiwoshora gusaba umuntu aje kugusaba akazi ngo wanze kumusaba amafaranga mu gihe nawe utazi uburyo bwiyo yishobojemo. Turazi ibintu dukora bidusaba amafaranga, gushutinga asaba amafaranga, gukora iki, ariko hageze ku kibazo cy'umupromota ngo fasha. Ico kibazo kizohagaruka cange koko muziko muri mu vyunguka nabo mugiye gukora nabo muzobaha ivyunguka cange muzokora ku ruhande rwanyu gusa. Ikigira gatatu naco ibi mugiye gukora murabikunda cange nuko gusa mwavyumvisemo mugomba kubikora. Murakoze. Ibintu twe tubikora tubikunze. Kindi naco umukozi cangwe yaba umukozi mu kinywa amareresi azofatwa kumwe n'uwundi kuko bose baba bari mu kazi. Wafata umukozi ukamurutisha uwundi ozo bushatse gusambura igisata cawe cangwe company yawe buri kurakora. Rero twe umukozi ari we wese azobangana n'uwundi naho uzosumba uwundi. Ikindi naco wavuze ati ngo tuzokenera abapromota cangwe iki. Nta muntu numwe yigeze akora ikintu ari wenyene adashigikiwe cangwe adafashijwe ngagere kwihangira. Duteneye kwigura urukundo no gufashanya. Twese hamwe n'abapromota nitwamara kugira wa mutima w'urukundo ndibaza yuko ihangiro twe dufise ko tuzorishikako kandi vyoroshe. Gikuru tubasaba mwebwe nyene ubwanyu nuko twereka urukundo hama natwe tukabereka urukundo nta kindi. Merci. Ariko cyane cyane mbaze no mumenyesha makuru mushasha. Bo izagiye sindagiye kumabarire. Niye strategy ufitiye aba followers bazobakurikirana kimenya makuru cyanyu cya Ntaco TV. Mbega niye target ufise muri wewe? Niye target ufise kugira ngo ikinyamakuru cyanyu gishike ku ntambwe? Ikibazo cya kabiri ni kuri manager Bobo Box. Mbega wavuze byinshi yuko uno munsi muza gusinya contrat. Numvise sinzi ko nihenze ariko numvise yuko muza gusinya contrat. Cameraman, journalist n'abandi bose. Mbega imbatara kabanga iyo contrat izomara igihe kingana gute? Barakoze cyane. Nk'umu journalist ndi mushasha muri Ntaco TV mugabo narahoje nkora mu yandi ma TV ariko kubera ko ikibazo c'ishure sinigi ni Bujumbura bon cambanza ndahagarika kwanja kugira ngo mbanze niteye ishure
hama ubu rero nagarutse kandi ya narahejeje of course naragabanije hama nka strategy nzanye ico nemeye coco nuko mutazigera mugira irungu mu biganiro vyanje nzokoma ndabazanira vibe murabibona biransa of course kandi sinzigera mfata nabi abantu bazoba baje kunsaba ibiganiro nako ntibazobisaba jewe ariko umuntu wese icambere ndi umukobwa ari ouverte ndugurutse cane kandi ndi adapta trop oya nimo misunderstanding ngumva ivyo navutse oya kandi ndi adapta cane ku muntu wari we wese bizonyorohera rero kandi ndabizeje vraiment que bizoba bitesa nyene munyiteke murakoze benshi tubana mu biganiro bigiye bitandukanye barabizi ikintu ca mbere nagomba kubatera intege cyane ikintu mwakoze sama televiziyo mesha akunda kugikora urumva televiziyo kanaka yatanguye mu gatazi ngene yatanguye mwe muzanye impinduka muri make kandi bashimire cyane nta kibazo afite no babaza byinshi babivuze ariko rika ndababwire ati ibi bintu muri ko muratuyaga no munsi ahubwo ntibizoba amasigara cicaro ngo bya bindi mwatubwira ngo tubibure yes nuko novuga murakoze cyane yevye nyandagishire mu ntererano nego ava mbaza nti mbega muri kijya gitabo kivuga ivyimbona kazoza mbega muzotereramo iki mu hariho ibintu 10 ibinyamakuru bitegeza kuzoterera kugira ngo ubundi buzoshike kwijya mbona kazoza rero sinokigira nk'ikibazo ahubwo nogira nk'intererano kumbure niba mumaze kubona kijya gitabo canke mutarakironka mu gisaba kugira ngo mushobore kuraba mu bintu 10 ibinyamakuru bizoteza kuzokoramwo muzokoremo nka kimwe canke bibiri kugira ngo mwifadikanye n'ibindi binyamakuru biriko birakora muri make cyari ico kubera ko Simbizi yavuze ati muri iki gihe turimwo cy'amatora c'ivyo gushigikira urwaruka urashobora kubona ikintu kimwe kirimo ama views ugaca ucirukako bien sûr ni vyinshi ushobora kubona birimo ama views ubishizeko ariko za gusanga vyambitse bari gihugu canke bitejeje urubwa kinyamakuru cyane naragira numvise ko ari kinyamakuru citirirwa izina ry'umuntu novuga n'umuryango nka hamwe abo bose boza kuvuga ati kijya kinyamakuru ni kizina ry'umuntu kanaka bisigura yuko nimwakora ibintu bicafuza igihugu n'izina ry'umuvyeyi w'umuryango wanyu muzamu mucafuje rero kugira ngo iki kinyamakuru cyanyu gitanguye kizoja hamwe ku bindi binyamakuru ko birakora neza biko biraterera mu mbona kazoza birasabwa yuko namwe muzora mugasoma ivyo ibinyamakuru vyokora kugira ngo namwe muterere mu mbona kazoza murakoze. Merci beaucoup. Ikibazo ca mbere ndakibaza manager. Mu Burundi turacyafise abantu bagusanga w'icano uri kwakora ikiganiro kazona raje ngo muri ko murakora nibiki ngo ibibaranga vyanyu ni ibihe manager ico kintu kugira ukingira abakozi bawe wagiteguye gute canke uri muri babandi bumvise umukozi wabo yafunze bataja no kumuraba ikibazo gikurikira twamaze kumva yuko muzozunguruka intara zose tukaba dufise abantu bakiri hasi cyane babandi usanga bafise umuziki umwe ariko bakavugiriza muri telefone yabo mu gihe bafise carte mémoire muzoba mugiye kubasabura utwo bari bafise canke muzoba mugiye kubaduza vyanyavyo kugira nabo ngo bashobore gutera imbere bo akarimi kavuga inangorore karagororoka twarabonye ibinyamakuru vyinshi ngaha mu Burundi vya en ligne vyagiye bikora neza cyane kandi abantu bakabikunda ariko mu kanya nkako guhumvya turiko uza wumva ngo ntibikihari ukamengo n'uburima bw'ibikoni baba bakriye kugira ngo umuntu azarahama igitunguru yumvise bimugamiye ashaterera hariya namwe ko mbona mwamaze kwikwiza ni nkuko nyene bizogenda no kugira mugira intega bizoza canke hari ikindi mwateguye kugira ikinyamakuru cyanyu kizorambe ikindi naco ndabaza nti abantu benshi baba manager baragizwa ko barongora inkumi baba bakoresha canke bakorana nawe ko mbona wegeranije inkumi nyinshi havuyemwo Bobo Vanji nawe muri ivyo ubwo ntuzohavura wirukana umukozi w'umukobwa ngo nuko yakwimye pompompo merci beaucoup reka ndabipfuriza umwaka mushasha byinshi guseka ngende nisha ibyo nibuka
ndahera ku cyo yavuze ngo ntitwaduga rugo ngo tuzoba tugiye gusahura impano zikiri hasi icyo zifise tuzoba tugiye gushigikira ntabwo tuzoba tugiye gusahura kandi urumva ikintu cya mbere navuze kizodutwara ruguru uko kugira umutima w'urukundo kuza gufasha abantu bantanikora ntabwo tuzoba tugiye kurondera abaririmbyi bari ruguru oya nitwamusanga yafise iyo mpano kumushigikira birumvikana kandi murazi yuko gushigikira umuntu atari mpaka ngo muhe amafaranga ashobora kumukorera ikintu runaka kandi kikamufasha kikamuzamura ikindi nacyo cerekeye ngo n'abakobwa gusa tahura ubwa mbere na mbere wumve yuko Naco TV aba aya ni famiye kiretse nk'abo barabona baracara abana cyane sinkeneye gusanga Belle Chris hariya mu mpimba aba bari mu kazi ibyo oya ntabwo aribyo bizaba binzanye tuza turi muri business yo kurondera iki ibyunguka nta bindi Bego cyane murakoze nizere ko ata wundi muntu twaniganye ijambo nta muntu yobaza ikibazo ego cyane karibu hama ndavuga ko mfise intererano kandi n'ikibazo so ikintu cya mbere mwavuze ko mushaka gupushinga impano mushaka gufasha impano abamizisiye canke abaririmbyi bambe abaririmbyi canke abakomediye canke abakinyi ba film ariko aha mu Burundi dufise ikibazo canke hano muri Afrika yiwacu umuntu afise agatima ko ashobora kukurangira inzira akakwereka ati iyi nzira irashika hariya ku isoko mugabo uyiciyemwo akagaruka akababara ati gute hano mu Burundi turafise abantu bakoze twovuga ko bari barubakiye amazina ku ma media runaka n'ama TV online runaka ariko abo bantu ubu bakaba batakibarizwa mu bantu nyere basi twovuga ko bagira bakina filime canke bakina comedy uwo muntu ukamuhiga ku rubuga rwiwe ukamubura ico kintu Naco TV yobije kugitorera inyishu cyane mbega inyishu itogwa gute kugira umukinyi ntibisigura ko uwo mukinyi azokwamakinira iwawe gusa ahubwo umukinyi aragira urubuga rumwitirira akagira YouTube akagira IG akagira TikTok akagira Facebook account yiwe page ku buryo basi umuntu wese azorabona iryo zina agira n'ahantu ashobora kumugira kumuroshesha avuga ati ndashobora kurondera naka ahantu kuri urubuga none mu gihe uwo mukinyi mwamugururiye izo mbuga zose muzuza muramuha video ushobora gucako kugira mu mupushinge nawe agere kure mu gihe nihagira akantu gato kabaho muri timu yanyu mugashwana akagenda azogume aboneka canke azozimira rimwe acaryama nka babandi murakoze video ushobora kuba ufise Facebook yiwawe ukaba ufise na YouTube yiwawe mu gihe uba ufise kontra tugende ugakora iby'iwawe bidahuye na kontra nta muntu ashaka kuguha video bitari muri kontra bivana uko kontra iba yanditse muri kino kibanza ndababwira ati ni wa mwanya mwiza rero wo gusaba umuntu wese afise kamera yiwe ayegereza imbere umuntu wese afise telefoni yiwe kugira ngo aze guposta yindi content yegere hano ashobore gufata kino kintu kigomba kibere ngaha hano turafise abamenyesha makuru bagenzi banyu turafise abakameramani bagenzi banyu bagira badupresenter ko bongere banabasinyishe contract c'est-à-dire que ijya contrat ndifuza yuko twese tuza kuyibona ku ma platform muza kwifirma neza muza zooming reka tubakire ego cyane twagomba dusabe manager yuko yoha kontra mu maboko umumenyesha makuru kugira turonka agafoto keza ayimuhe mu maboko
Merci beaucoup manager. Go twagomba tugusabe umumenyesha makuru umuhe kontra mu maboko turonka agafoto eka